Radio RTBB ibyiza by'Uburundi, isamirizi irata ibyiza by'Uburundi. Twongere turababwire yuko mukurikirana bino biganiro muciye kuri megahertz 92. Uyu ni umwanya mwiza wo kuba mwona kumviriza ikiyago c'ijambo ry'Imana mushikirizwa na Fidel Ndikumana. Imbere yuko tuja muri kino kiganiro indani ibwina, dushobore kuba twona fata umwanya dusenge kugira ngo dushobore kuba twona vuga iby'ubugombe bw'Imana. Data mwiza, ndagushimiye ukungene wemeye ko mbana n'abariko bumviriza kino kiganiro c'ijambo ryawe. Reka ubuntu bwawe mubane natwe ubu niteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane bano muri ko mwumviriza kino kiganiro c'ijambo ry'Imana. Reka nongere ndanababwire yuko ubutuma amajwi abashikira ni nata nozwe n'Imana. Rero tugiye kuba twonavugana ijambo rito cyane, ariko ijambo rishobora kuba ryonatuma ubuzima bwawe bwonafashwa muri kino kiganiro. Tugiye kuba twonabashikiriza ijambo ritubwira ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Rero ugerageje kuba wona kumviriza rino jambo, Yesu ni Yesu Kristo yavuye mu ijuru aza hano ku isi kugira ngo ashobore kuba yobana natwe. Ndakubwire mu kurumviriza kino kiganiro, uyu munsi Yesu Kristo ntakibarizwa kandi mu ijuru, ariko Yesu Kristo abariza muri twebwe. Jewe nawe uri kurumviriza kino kiganiro, uyu munsi Yesu Kristo abarizwa muri twebwe. Ugerageje kuba wona sigura rino jambo ngo inzira, bisigura ngo mwisi y'imwemu ibitekerezo vyawe canke se ukungene wewe wiyumvira, ivyo vyerekana inzira uri kuracamwo. Bivuga ngo igihe cyose iyo umaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwawe, ugira ubundi buzima mu buzima bwawe. Dushobora kuba twabona kwifashisha inkuru ya Danieli muri Bibiliya, ukungene uyu mugabo canke se uno mukozi w'Imana Danieli bagerageje kuba bona muterera mu gobo gw'intambwe, bamutereye mu bikoko byinshi cyane. Hama uyu mwami agerageza kuba yona tuma abasoda bacunga muri ico gihe bamucungera muri ubwo bwami bwiwe ngo bagerageze kuba bona araba yuko Danieli vya bikoko vyamuriye vyamuhejeje. Bisigura ngo iyo Yesu Kristo ari mu buzima bwawe, kandi wibuke yuko ijambo ritubwira ngo Yesu niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Rero ndakubwira rino jambo ngo Yesu Kristo mu buzima bwawe bituma ubuzima bwawe bugenda neza. Rero uyu mugabo Danieli bagerageza kuba bona muta muri guno gobo gw'ibikoko bikomakomeye kandi binakaze cyane. Bagerageza kuba bona rungika abasoda muri ico gihe barabe yuko Danieli yamaze gucika inyama muri gwagobo gw'ibyo bikoko. Ariko ijambo ry'Imana rirambwira ati ngo uyu Danieli yarazi yuko Yesu Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo kubw'ubugingo bwiwe. Hama Danieli nubwo bamutereye muri ico kinogo, yarafise ukwizera yuko Yesu Kristo ari we bugingo ku bugingo bwiwe. Hama Danieli mu nkuru yiwe ijambo rirambwira ati ngo Danieli ava muri ubwo gobo gw'ibikoko akiri muzima. Ndakubwira yuko muno uri kurumviriza rino jambo, igihe cyose uzomenya yuko Yesu Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo ku buzima bwawe, ibintu byose mu buzima bwawe bizogenda neza. Ushobora kuba kurumviriza kino kiganiro c'ijambo ry'Imana, ariko ndanakubwira yuko utaramenya yuko Yesu Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo ku bugingo bwawe. Ndakubwira yuko ibihe byose uri kuracamwo, ushobora kuba kurumviriza kino kiganiro bitariko bigenda neza. Ariko reka ndakubwire kino kintu, usome muri Yohana 14 ku murongo ugira 6, Yesaya 43 ku murongo ugira 10. Rero harimo amajambo akwereka neza ukungene Yesu Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo kubw'ubugingo bwawe. Muno uri kurumviza kino kiganiro, ndakubwira yuko ibihe byose uri kuracama kubw'ubuzima bwawe, ndakubwira rino jambo yuko Yesu Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo ku bugingo bwawe. Ndakubwira yuko Imana hari icyo igakora ku buzima bwawe. Imana iri kugucira inzira aho utabona inzira ku bw'ubuzima bwawe. Ndakubwira yuko rino jambo ryari jambo ry'umunsi mwari kumushikirizwa na Fidel Ndikumana
kuri no samirizi irati byiza by'u Burundi, mukaba muri ko mudukurikirana kuri megahertz 92 n'ibice bitandatu. Watuma amajwi abashikira muri kino kiganiro cy'ijambo ry'Imana, uyo ntawe ntabwo ari uwundi ni natanuzwe n'Imana. Imbere yuko turangiza kino kiganiro, mudukundire dusenge. Data mwiza uri mu ijuru, turagushimiye ukungene wabanye natwe muri kino kiganiro. Reka ivy'amahoro ivy'ubuntu bitubeko mu izina rya Yesu Kristo, amen. Shalom shalom. Radio Television RTBB, nijwe giza, Burundi giza.